bebe hageze aho ndakubaza ikibazo cy'umugenzi wanje ingorane umugenzi wanje yagize ugacumbwira ngo urihuta kare naje iwanyu mu gatondo ujya mukozi wanyu ambwira ibintu bitaza ntibize kwanza nta niteka ura nkajya kuja ku mpanda ubona n'icyo teka uzona rigirira wirigura zengerana ubuntu mwene ubwo bwo mu buvudoga hora wowe shetani we wowe ahubwo ugatora nkakwereka amafaranga ahari ukayatora ukaja kurondera iyo modoka kugira ngo bidufashe turabe ko twakwiteza imbere bikabandanya nk'uko vyahora kuko ibintu biriko birasubira inyuma ubu yarara mu kabari ubunye ntagitangaha marara mu kabare yisororera yiha ngira n'umunezero mwinshi wamufashe niketi ndagagukorera avyumva kandi kubera neza yuko nakugukunda ndanagukunda nta kintu ndagukora bizavye nukuri no kwizeza yuko ntazokwigenda gutahasi Hospital Proclinique Tiriziya waje hageze niki kico tumuhahurumbira turafise ivyuma bigezweho nka bimwe mwahora muja guhurumbira mu makungu turirata scanner igezweho CMS power transdebale radiography numérique ECG na laboratoire igezweho ikindi mumenye muri Hospital Proclinique Tiriziya mu ntumbero yo kuborohereza twabazaniye ikarita nziza cyane twise carte Réseaux igura amafaranga 15,000 gusa hanyuma waja kwivuza muri Proclinique Tiriziya ukagabanirizwa kuri fagitire yose ibice 15 kwijana ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize kaze muri Proclinique Tiriziya tuzokwakirana ugweze ushobora kwibaza ngo Proclinique Tiriziya iherereye he iherereye mu Gihosha Gikungurirare haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara canke ufite icubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632